Ndashimiye Imana yo mwijuru isubiye kuduha akaryo ko kuganira ku majambo yayo, kandi nawe ndagushimiye ko uri kurakurikirana kino kiganiro rya Cher NIYONIZIGIYE. Ndacavuga ku mugambi w'Imana wo guhezagira, wo guhumugisha amahanga. Iki ni igice ca kabiri. Naravuze ko uravye neza ivyo Yesu yatumye abigishwa biwe, uyu munsi twebwe turi muri ico kibanza cabo, guhindura amahanga, kuvuga ubutumwa, abantu bakihana, bakabatizwa, bakigishwa gukora ivyo Imana idusaba kugira ngo ingeso zabo zihinduke, maze bamaze guhinduka bakaba benshi bahindutse, n'ingeso z'amahanga zigahinduka. Kirya gikorwa Yesu yadutumye kirafise aho gihurira n'isezerano Imana yahaye Aburahamu, ariko yaribariye Aburahamu ariko iri kwivuga ibyo izokorera amahanga, ko amahanga azoba mu mugisha. Ivyo bisaba ko kugira ngo amahanga yo muri uwo mugisha ko habaho kumenya Imana, kwakira agakiza, kumva ubutumwa bw'agakiza, abantu bakabwakira, bagakizwa, bagahinduka ingeso, maze bakigisha igihugu cabo, bakigisha ihanga ryabo gufata ingeso mbi zituruka ku binyoma baba barakiriye nk'ukuri biturutse kuri Satani, bakazisubiriza ingeso nziza ziturutse mu ijambo ry'Imana. Iyo bigenze gutyo, ibihugu bibaho mu mugisha w'Imana. Ngiye kubandanya rero mvuga kuri iryo jambo nyene, nisunza amajambo ari mu Migani igice ca 14 ku murongo wa 34. Iri n'irindi jambo nzoja ndagarukako muri izi nyigisho, kuko naryo riratwereka vy'ukuri ingene amahanga amererwa neza aho bica. Riza ryunganira ivyo navuze mu kiganiro c'imbere y'iki. Muri uwo murongo havuga ngo ubugororotsi bushira ihanga hejuru, ariko icaha gitukisha amoko. Abavuza amoko, ce sont les peuples. Iyo igihugu, iyo ihanga rirangwa n'ubugororotsi, iryo hanga rishigwa imbere. Usubiye inyuma gato ukibuka ivy'Imana yari yarasezeraniye Abisirayeli, ivyo nzobivuga ko mu kiganiro gikurikira. Yari yarababariye ngo nzobagira umutwe sinzobagira umurizo. Ubivuze mu majambo yumvikana cane, iyo nivugo ngereranyo. Mu bihugu muzokwama muri imbere, ntimuzokwigera muja inyuma nk'igihugu. Ariko yari yarongeyemo akantu ngo nimwashitsa ivyo ndabagera vyose. Mu vy'ukuri gushitsa ivyo Imana idutegeka, gukora ivyo Imana idutegeka, no gukora ibigororotse. Iyo dukoze ibigororotse tuba turiko turagwiza ubugororotsi. Ubugororotsi nabwo ngo bushira ihanga hejuru. Igihugu ntibikimererwa nabi kubera Satani yacanse kurusha uko yanka ibindi. Igihugu kimererwa nabi kubera ubube gito, kubera ingeso mbi z'abantu bakigize, baba abantu bato bato basanzwe canke abarongozi. Nimba igihugu gishaka kuroranirwa, ntigikwiye kurondera gusaba imfashanyo nyinshi z'umurengera. Iyo imfashanyo zije mu bantu bafise ingeso mbi, zitera ingorane nyinshi kurusha. Ikintu kizoduza igihugu kiri inyuma y'ibindi n'ubugororotsi. Hariho abantu bamba bagira urutonde rw'ibihugu baravye urugezo rwo guhirirwa ababirimwo bariko. Urwo rutonde igihe cyose rukozwe rukorwa rimwe ku mwaka. Uburundi bwama buza mu vya nyuma, iyo butashizwe nyene butabaye ubwa nyuma nyene bumwe burangiza bwa nyuma, inyuma usanga atakindi gihugu kiriho. Washaka no mu vy'ubutunzi, amaraporo, ivyegeranyo bikorwa vyerekana urugezo rwo gutera imbere, Uburundi bwama buri mu biri bitatu vya nyuma, bibiri vya nyuma. Ibi bintu ndazi ko bikunda gutera ibihari, hariho abatavyemera. Kandi washaka biragoye kwemeza neza 100%, kuko ukuntu babiharura, ingene babikora, hariho ibintu ushobora kutamenya, gutyo ugacukorera ku biharuro bidakwiye. Nka hano mu gihugu cacu ugiye mu vy'ubutunzi, hari ibintu utazomenya, kuko hari amafaranga menshi ava mu minwe y'abantu aja mu yandi adaciye mu mabanki, kandi amafaranga nkayo ntushobora kuyabona. Kuko kugira ngo uronke ibiharuro wisunga ivyanditse, wisunga ibiva mu mabanki n'ibindi. Ariko naho iki kintu abantu bashobora kugiharira ko, hariho ibintu biboneka vyerekana yuko vy'ukuri Uburundi bufise ingorane. Erega burya si ibihugu vyose
leta ikorana n'amashirahamwe kugira ngo bagaburire abana ku mashuri. Si ibihugu vyose abana baheba amashure ku muvuduko nk'ubu turiko, canke batwara inda z'ishushu. Hariho ibimenyetso umuntu ashobora gufatirako akavuga ati mugabo burya turafise ibibazo pe. Uravye inzu umurundi asanzwe abayemwo, ukaraba ivyo kwiyunguruza ingene bimeze, ukaraba ivyo gufungura uko bingana n'akanovera kavyo n'ikimazi cavyo, hariho ibintu ubifatiye ko vy'ukuri ushobora kuvuga ngo ahantu hariho ingorane zirahari, ntitwobeshanya ngo dusigane inkore ku maso. Ariko rero igitangaje nuko uravye ibihugu biza imbere kuri izo ntonde usanga bitaba biri muri vya bindi bizwi nk'ibirimwo abakirisu benshi cane. Biratera ikibazo, biratera kuzazanirwa. Hariho umwe mbere n'ivyo twocira imanza kubw'ivyaha vyemewe n'amategeko yavyo, usanga abantu bavyibereyemwo uko nyene, mugabo ugasanga uruhagarara rw'ubuzima ruri hasi kubera urugezo rw'ubutunzi ibihugu byabo bifise, ukuntu abarongora igihugu bakoresha ubutunzi rusangi mu kugirira neza abagize igihugu, les services sociaux ingene zitunganijwe, aho usanga abantu bakingiwe ku rugezo runini cyane, usanga ata muntu ashobora kwaduka ngo arenganye umuntu gutyo nyene ngo vyijane. Nukuvuga mu vy'ukuri ikiza kugirira ikimazi igihugu mu mibereho y'abakigize n'ingeso z'abagize ico gihugu n'ingeso z'abarongoye ico gihugu. Abantu basenga bakavyamamwo, mugabo baba beshi bakunda inda barenganya, bagira igihugu kigowe naho kwaba bariko barasenga. Hari ibintu Imana idashobora gusimba ngo irengane. Nico gituma iyo dusenga twama twitwararika kumva ico Imana iriko iradusaba gukora. Ijambo ry'Imana riti ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke. Uguhinduka kubuze, naho twogomba tukubaka amashengero ku mitumba yose igize igihugu, tukagomba tugasenga kuva ku munsi wa mbere bindi gushaka ku munsi wa nyuma, tudahindutse mu ngeso, tuzoba igihugu c'abantu basenga mugabo bagowe, babana nabi, bafise umubano mubi, batigera bashika ku rugezo rwo kunezerwa gutuma ibindi bihugu bitwipfuza. Ibi bintu bigenda gute? Igihugu gishigwa hejuru, gitezwa imbere no gukora ibigororotse. Ntigitezwa imbere no kugwiza abakirisu bataribo babesha, abakirisu bo ku munwa, bo mu majambo ariko batabigaragaza mu ngeso zabo. Si ugukwiragiza insengero impande zose mu gihugu nimba bazisengeramwo badahindutse, ivyo ntaco bihindura. Ico bikora gusa bigwiza urwamo aho hantu, ariko ingeso zidahindutse mu mibereho y'igihugu nta kintu ciza, nta mugisha mubona. Igihugu ntigishigwa hejuru n'abakirisu badakora ibigororotse. Aha ndiko ndabita abakirisu kuko hariho n'igihe kumbura abantu bavyiyitirira. Igihugu ntigishigwa hejuru n'insengero nyinshi. Insengero zigira ikimazi iyo zirimwe abantu bahindutse, abantu bafise ingeso zo kubaha Imana, abantu badafise umutima mubi, batagendera muri vya binyoma Satani yabohesheje sosiyete yacu. Ahantu hagwiriye abakirisu ariko hakagwira n'ubusuma, hakagwira n'akarenganyo, hazomera nk'ahantu hagwiriye akarenganyo n'ubusuma mugabo abantu badasenga. Imana isaba ko tuyubaha, ntibisaba ko tuyivuganga gusa. Na Yesu yaravuze ngo burya bazokwakirirwa mu bwami bwanje, sabirwa baramvumereza mwami 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 mwami, Yesu ashimwe, haleluya, Yesu ashimwe. Ivyo umuntu arashobora kubikora ariko atubaha Imana. Ikintu Imana izorabira ko kugira ngo itore abantu bayo nabakora ivyo data agomba. Ibi ntibisigura yuko agakiza tugahabwa n'ibikorwa, kuko hari n'igihe umuntu yava vyumva nabi akumva ati bwa mundero jewe nigiriye ingeso nziza ngakora ivyiza, naho ntokwihana, naho ntokwatura Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanje ngo ndamwakire mu buzima bwanje, Imana izonyemera. Oya, ico bivuga niki? Ico bivuga nuko nta muntu yakiriye agakiza vy'ukuri aguma mu buzima bw'amajambo gusa yamamaza Yesu n'amajambo, ariko ingeso ziwe zitukisha Imana. Umuntu yakiriye agakiza vy'ukuri, ako gakiza kakamushikamwo,
gaca gatangura gukora igikorwa cyo kuzana ihinduka mu buzima bwiwe. Abavyiyitirira rero bakavuga amajambo mugabo atakintu kibarimwo kiriko kirazana iryo hinduka, abo Yesu azobiyamiriza ababwire ko atanahantu abazi. Ububasha bw'Imana bwo guhindura ibihugu buracahari, kandi Satani akorera mu Burundi niwe yakoreye no muri Suisse igihe Jean Calvin yahakorera ibikorwa cyane cyane i Geneve, maze igisagara kigahinduka kikava mu kwitwa igisagara gicafuye ca mbere c'i Burayi kigashikaho kibi gisagara abantu bipfuza kubamwo, kandi gushika n'uyu munsi iryo ragi igisagara ca Geneve kiracari fisi. Iriya Mana yahinduye igihugu ca Norvege kubera umukozi wayo Hans Nielsen Hodge yahagurutse akigisha abanyanorvege kubaha Imana, kuba abarongozi basuku, kuba abantu bakora ibikorwa bibazanira iterambere atamanyanga arimwo. Ijya Mana yakoresheje ujya muntu igahindura kijya gihugu n'uyu munsi iracahari. Nimba dufise imitima igumye nk'ibuye nta kizohinduka. Nimba dufise imitima y'uburyarya twemera ibintu tutavyemeye, haleluya ame, bavuze ibariko baratwigisha ijambo ry'Imana tugasa n'abavyakiriye, ariko dusohotse tukabisigaho nyene nta kizohinduka. Ingorane ntiri ku ruhande rw'Imana, ingorane iri ku ruhande rwacu. Uburundi uravye ibitigiri vy'abakirisu canke bitwa abakirisu baburimwo nticari gikwiye kuba ari igihugu giharurwa mu vy'inyuma. Nimba vy'ukuri ubugororotse bushira ihanga hejuru, kandi uko n'ukuri ntivyari bikwiye ko tuba tukiri inyuma. Uburundi sibwo bwonanira Imana, ariko Imana ikorana n'abemeye gukorana nayo. Ivyo Imana ishaka nuko tuba abantu bayubaha. Kubaha Imana harimo ibintu vyinshi ntarinje kuvuga. Tuba abantu bakora. Urabona amategeko 10 Mose yahaye Abisirayeli abariye ngo muze muruhuke ku munsi umwe mu ndwi kw'isabato. Mukora iminsi 6 muruhuke umunsi umwe. Iyo equilibre iminsi 6 y'akazi n'umunsi umwe wo kuruhuka no gusenga no kuba mu muryango irafise ikisigura mu butunzi bw'igihugu. Nta bantu bakora iminsi 3 kundwi bazotera imbere, kuko burya ivuze ngo muruhuke nuko baba barushe. Iyo abantu baruhuka batarushe ntibitega iterambere, ntibikunda, nta handi hantu ntibishoboka, ntaho bica. Imana ivuze ngo nimukore nuko izi yuko iterambere rica mu bikorwa. Muribuka ko na Adamu ikimuremye yamuhaye itongo, iravuga ngo ririme wongere ritunganye. Nimba tuja ku kazi twaguma ducengacengana n'abakoresha bacu tugakora iyo baducungisha ijisho gusa, tukaba banebwe, naho twoba twitwa abantu b'impemu bavugishwa mu ndimi, ubwo bunebwe buzogira ingaruka ku butunzi bw'igihugu cacu. Ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi abakirimwo bashoboye kurema, la création des richesses, bwose ubushize hamwe. Iyo ufasha abantu rero babanebwe ukabarunda mu gihugu, ubwo bunebwe bwabo buregerana bukavamo ubukene ku rwego rw'igihugu. Ndazi ko ari abarundi bakora, ndazi ko ari abantu bitanga, ndazi ko arakora neza, ariko ndafise ubwoba ko urugezo rwo gukora muri rusangi rukiri hasi cyane. Mugabo kandi hari umugani uvuga ngo itongo ry'umukene rishobora kuba rimera ariko wakicwa n'inzara. Hariho imigani, uwo n'umugani wo muri Bibiliya. Hariho igihe usanga n'ubwo butunzi umuntu yakoreye hariho abandi baza bakabwigarurira, kandi ntagiriye icyo ashobora kuvuga ngo abugaruze. Ugasanga ubutungane ntibukingira ubutunzi bw'abantu, kumbure hariho abo bushobora gukora ko n'abandi budakorako. Iyo bimeze gutyo naho nyene ntimwitega ubutunzi. Ninda azozana amafaranga yiwe mu bantu bashobora kuyamwiba kandi bakayaherana? Ntibishoboka. Imana ivuze ngo ntukibe, burya ibiri kwirakingira ubutunzi bw'igihugu. Ubutunzi bwanje bukingiwe, ubutunzi bwawe bukingiwe, bidutera intege zo gukora kugira ngo bugwire kurusha. Mugabo niba turi hahandi uwubatse inzu baca barara bamuroze, baca barara baramwagiriza ibitagira umutwe n'amaguru, twotera imbere gute? Nuko Imana irashaka kugirira neza igihugu cacu kuko yagiriye neza n'ibindi, kandi iri kwirabikora, ariko aho biri haracari hasi cyane. Nimba bijya bitigira ibivugwa arukuri, reka ndabatera intege tugira umwete wo kugwanira kubaho mu bugororotsi kurusha umwete w'idini.
umwete wo kwerekana ko turi abanyedini. Ivy'ubunyedini tubigabanye, ariko dushira inguvu cane ku kuba abagororotsi, kuba abigishwa ba Kristo vy'ukuri bakora ico Yesu Kristo abitezeko. Aho niho igihugu cacu kizoheza kikagwiramwo ubugororotsi, maze bumaze kugwira bizogaragara, kizoharurwa mu vy'imbere, kizoba igihugu cipfuzwa, abantu bipfuza kubamwo. Imana ikugirire neza ku kanya wafashe, ndizera yuko yavuganye nawe kandi ko hari kiriko kirahinduka mu buzima bwawe. Wakoze cyane.